Ndabaramukije nashaka gufata kano karyo kugira ngo dufate umwanya wo gusangira ku ijambo ry'Imana. Nitwa Nahimana Dieudonné, nkaba ndi umwungere mu ishengero rya Oasis Christian Center riri mu Kinindo Avenue du Large numero 4. Uyu mwanya nje hano kugira ngo dufate umwanya wo kuganira cyane twibaza ku bibazo nk'ikibazo gihambaye cyo kibaza ngo mbega kubera iki Yesu yaje mw'isi. Turi mu misi ya Noel, imisi abantu bose bafata umwanya wo kwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariko rero abantu bose bihimbaza mu buryo butandukanye. Ubwa mbere hoho iyo tuko turavuga ngo umunsi mukuru wa Noel haca haza ikibazo mbega umunsi mukuru wa Noel ni iki, Noel ni inde. Rero ku bantu usanga baragize ubushakashatsi barekana yuko uwo munsi mukuru witwa wa Noel wari umunsi mukuru wabayeho kera n'imbere yuko Yesu Kristo avuka. No kuvuga ngo hari umunsi wo guhimbaza, bari bafise ibindi bintu bahimbaza ntosobanura muri kino kibanza, ariko mu nyuma uraheza uwo munsi mukuru witiriwe guhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Cyo gituma mubona abavuga mu rurimi rw'Ifaransa cyangwa mu Kirundi bavuga umunsi mukuru wa Noel, mu Gifaransa bavuga ngo Joyeux Noël canke le jour de Noël. Mugabo mu Congereza benshi bakunda gukoresha ijambo ngo Christmas, no kuvuga ngo umunsi wa Kristo. Ugasanga rero sinsobanuro ntizisa. Rero ku bantu benshi rero usanga imisi yose hageze umunsi nk'uyu bafise ivyumviro bitandukanye. Bamwe ravuga bati ni umunsi wo kugira akaruhuko, tugaheza tugahindura ingene twambara, ivyo dufungura tugafungura neza, n'umunsi mukuru kunezerwa, ariko inyuma yaho nta bindi bikurikira, nta bindi bantu bavyibazako. Abandi bakawugira umunsi wo kudandaza no kugurisha, aho bavuga bati kijya gihe ca Noel niho abantu baza gusuma byinshi bishoboka, basumira abana babo, abana baza gukenera ibintu by'urudandazwa. Ugasanga n'umuntu atemera n'Imana kwibaho canke atemera ko na Yesu Kristo yavukiye muri inosi afise amatara yerekana yuko ariko arahimbaza umunsi mukuru wa Noel. Hakaba n'abandi rero bahimbaza ivuka ry'umwana yitwa Yesu Kristo, ugasanga ivyumviro bigarukira ku kana kavutse gusa, bikagarukira kuri ako kana, ntibasubire kwiyumvira mbega inyuma yo kuvuka kwiwe habaye iki, kubera iki yaje kugira ngo aze kuvukira kwemera guca bugufi akaja akamara amezi 9 mu nda akavuka hanyuma akabaho muri inosi, mbega byari fise intumbero iyihe. Hakaba n'abandi rero bavuga bati uyu munsi wa Noel canke umunsi mukuru kwibuka ivuka rya Yesu Kristo ni umwanya wo guhimbaza ugucungurwa kwacu, ugukizwa, kuvuka bwa kabiri kwacu, kubera ko iyo atavukira mw'isi ngo yemere gupfa ku bwacu uyu munsi ntituba turi bazima canke dufise ivyizigiro vy'ubugingo budashira. Rero uyu munsi agomba ngo twibaze ikibazo gihambaye cyo kubaza ngo mbega kuri wewe icatumye Yesu aza ngaha mw'isi ni giki. Igituma ushobora gufata umwanya ukanezerwa ukareka ibindi ku ruhande ugafata umunsi wo gushobora kumuhimbaza, mbega ubawe uhagaze kuko uri kushima Imana kuki yakoze mu buzima bwawe. Rero ngerageje kuraba igihe cyose nagerageje gusesangura muri Bibiliya, ndarabonye impamvu nyinshi cyane z'icatumye Yesu Kristo aza ngaha mw'isi, ariko mu nkundire uyu munsi ngaruke kuri zikuru nabonye ko arizo zagize urufatiro rw'ibyatumye Kristo aza ngaha mw'isi, hanyuma izindi kumbure zikomoka kuri izo kumbure ikindi gihe tushaka kuronka umwanya wo kuziganira. Ariko rero ikintu ca mbere nagomba ko turaba ko cyane nuko ica mbere catumye Yesu Kristo aza ngaha mw'isi, yaje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi baburonke busagutse. Reka turabe mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana igice ca 10 umurongo wa 10. Aha turabona insiguro ivuga ngo Yesu wenyine ariko aravuga, ariko arigisha avuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari kwiba no kwica no gutikiza, nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Ariko avuga intama, no kuvuga ariko aratanga igicapo cabo yaje gucungura, cabo yaje gukiza. Aravuga ngo igisuma, no kuvuga satani, abadayimoni n'abakorana na satani, ngo nta kindi kibazana atari kwiba, kwica no gutikiza. No kuvuga ngo ivyo nivyo byazanye satani mw'isi no kugira ngo aze kubuza abantu gushobora kubaho ubuzima Imana baremeye. Ngo ariko Kristo aravuga ngo ariko jeho naje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Myandi majambo Yesu icamuzanye ko ari kugira ngo asubirazane ikintu citwa ubugingo budashira mw'isi.
mwibuke neza yuko igihe ijambo ry'Imana twereka nyene muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze bari mw'isi ariko rwatumye rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kristo yazanye ikintu cyitwa ubugingo budashira, nico camuzanye kugira ngo abantu bashobore kuronka ubwo bugingo budashira. Araheza aranagaragaza ivyerekana vy'ukuri ubwo bugingo budashira ikibugize. Rero icatumye Yesu aza niko kugira ngo tugire umunsi mukuru, niko kugira gusa ngo turonke impuzu zishasha, tugire akaruhuko canke tugire ibintu byo kwinezereza, ariko yaje kugira ngo aduhe ikintu citwa ubugingo budashira. Nico gituma imbere yuko uza kwibaza ati mbega ni gicazanye Kristo ngaha mw'isi, uza kwibaza mbega vy'ukuri ubwo bugingo budashira naraburonse baburonka gute? We yaragejeje no gusigura nibigize ubwo bugingo budashira, bica bikurikirana muri bya kindi yavuze ngo ubugingo busagutse. Mani majambo naje kugira ngo zironke ubugingo ngo ariko ziburonke busagutse. Umunsi atangura kwigisha agiye mu sinagogue, bamutume yinjiye mu sinagogue muri Luka igice ca 4. Yaginjira mu sinagogue nk'umundi mu Yuda wese ageze mu gihe agenda gusenga nk'uko bisanzwe, hama baramuhamagara mu muzingo w'igitabo wari wanditsemwo igitabo c'umuvugishwa n'Imana yitwa Yesaya. Mu gice ca 4 ku murongo wa 18 mpemu uhoraho ari kuri jewe, ico catumye andobanuza amavuta ngo mbwire ubutumwa bwiza, mbwire abora ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumanutse, no kubohora abanyagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu, aricara, abantu bose bari mu sinagoge bamuhanga amaso. Umviriza ikintu yavuze ngo camuzanye, ariko arasigura bwa bugingo busagutse. Ico yaje gutanga aravuga ngo ikintu ca mbere ngo mpemu yandobanuje amavuta ngo kugira ngo mbwire ubutumwa bwiza. Turaza kugagarukako. Yaje kugira ngo mbwire ubutumwa bwiza, hari inkuru nziza yaraje azanye. Iyo nkuru nziza ari kugira ngo atubwire yuko hari ubugingo bwatakaye muri Edeni igihe Adamu na Eva bakoze icaha. Kristo yaraje gusubira guha abari mw'isi, yaraje gusubira gusubiza abazomwizera. Ngo hanyuma yahaca aravuga ngo yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima. Ivyo ni ingaruka ziki zo kutumvira kwa Adamu na Eva zazanye umuvumo mw'isi, zituma abantu babaho ubuzima butarimo umunezero, butarimo kuroranirwa, aho abantu babaho badafise ivyizigiro vya kazoza, batinya urupfu, aho abantu babaho ingwara zibamerera nabi, aho abantu babaho bari mu kabonge, mu ntimba. Mwibuke ko igihe cyo kuducungura Yesu aravuga ngo ni intimba zacu yikoreye. Mu yandi majambo, intimba zituma umuntu anywaguka umutima, amererwa nayo mu mutima wiwe. Kristo rero yaje kugira ngo abantu bakomerekejwe n'ivyabakuriyemo n'ubuzima bwabo muri kahise, nivyo Satani yagejeje guteza ngo abice, abatikize, yaje kugira ngo abo bantu basubize ubuzima, basubire kubaho ubundi buzima butandukanye n'ubwo babayemwo, kubera ko bari mu gihe cyo kutamenya. Arabandanya ngaha ngo kandi ngo no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho. Yaraje gusigura ikintu citwa ubuntu. Ni kuvuga ngo hari ikintu citwa ubuntu cyari kigiye gutangura, aho abantu batazokwicunguza inkomezi zabo kugira ngo bashobore guhimbara Imana, ariko bacungurwa kubwo kwizera igikorwa wenyene azoba yakoze kugira ngo ashobore kudukiza, maze dushobore kwinjira muri umunezero w'ubugingo budashira. Kristo icatumye avuka kuri Noel niko kugira ngo tubona akana Yesu karyamye ahantu mu kazu twubatse, niko kugira ngo tuze guhindura impuzu twambara gusa, niko kugira gusa ngo tuze kuronka ingere dufungure ivyo tutahora dufungura, niko kugira gusa kugira ngo tugire Père Noel, tudandaze abantu baze kugura, hanyuma twinjize amafaranga menshi. Kristo yaje kugira ngo wewe nanje turonke ubugingo, kandi ubwo bugingo tuburonke busagutse. Ubwo bugingo rero ni ubugingo burimwo amahoro, n'ubugingo burimwo umunezero, amahoro dufitaniye n'Imana, umunezero utavana n'ivyo twanyoye, umunezero, amahoro, ariko kandi kuroranirwa, amagara meza, kugira ubugingo butarimwo ubwoba bwa kazoza, ubugingo butarimwo kwama duhagaritse umutima, tutibaza iyo tuzoja inyuma y'urupfu. Iyo vyose biri mu bugingo busagutse bwatumye Kristo yemera kuza ngaha mw'isi. Rero igihe ivyo vyose utoba waravyakiriye mu buzima bwawe,
igihe bitoba byarashitse mu buzima bwawe ico yoba yaraziye ntaco coba carakumariye bibabaye gusa kugira ngo unezerwe uwo mwanya mutoyi winezereze uyu munsi wibagize kumbura ingorane ufise ugende urondera ibikunezereza ibiboreza ibigiri kugira ngo ugerageze kwibagira ingorane z'akanya gato mugeje mu gitondo uzisubiremo ariko ndagufitiye inkuru nziza Kristo yaje kugira ngo uronke ubuzima kandi uburonke busagutse. Hariho umuntu umunyabwenge yariho mu gihe ca Yesu Kristo yarageze ahantu aramwegera kugira ngo amubaze ati none hari ibyo bintu uri kuravuga bijanye n'ubwo buzima bushasha uri kuratubwira mbega ivyo bintu umuntu abishikamwo gute ni gute ubwo buzima uvuze umuntu ashobora kubushikako. Reka turabe muri Yohana nyene igice ca 3 umurongo wa 3. Reka nsome inkuru muyumvirize neza. Ngo hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu yari umukuru w'abayuda uwo aza kuri we mwijoro aramubwira ati mwigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana uko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Azagura ikintu cy'ubwami bw'Imana. Ngo niho hari ubwo bugingo busagutse ndiko ndababwira. Ngo Nikodemu aramubaza ati umuntu ashobora ate kuvyarwa ashaje mbega yashobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuhuta aho ugomba ngo nawe ukumva igihuhuta cawo ariko ntumenya aho uja. Uko niko amera uvyawe na mpwemu wese. Nikodemu aramubaza ati vyoba bishoboka bite? Yesu aramwishura ati ni wewe mwigisha w'Abisirayeli. Ni wewe mwigisha w'Abisirayeli kandi rero ntutahura ivyo. Nukuri ndakubwire twebwe tuvuga ico tuzi kandi dushingira intahe ico twabonye ariko ntimwemera igishinga ntahe cacu kuko nababwiye ivy'isi ntimwemere none muzokwemera mute ni nababwira ivy'ijuru? Nta waduze mu ijuru atari wamanutse ava mu ijuru niwe mwana w'umuntu wo mu ijuru. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngumwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Gerageza wishime ico kibanza y'ukuri Nikodemu. Ugiye ukabona umuntu yakoze ibitangaza ubona ikintu cyose akoze kimwumvira ibintu byose ariko aracamo biko biragenda bihindagurika hanyuma ukabona ukavuga uti ndagambwire hari ikintu gumuvuga uravuga ibintu bibiri biriko birantangaza. Uravuga ikintu citwa ubwami bw'Imana. Icya kabiri uravuga ikindi kintu citwa ubugingo budashira. None jewe ko ndumwigisha w'ivyagezwe ndanigisha abantu bose mu bw'Isirayeli banzi banyubaha noshobora kubijimvigiramo gute? Kandi Nikodemu yari umuntu yubashwe cyane ku buryo atanashoboye kugenda kumutaga bavuga bati nitwamuntu ujya muntu yagiye kumviriza bijya bintu tuzaba tuvuga gute kandi tumuzi ko ari we mwigisha dufise. Nico kimwe n'abantu uyu munsi ushaka gusanga ari n'umuntu w'umwigisha w'ijambo ry'Imana canke afise titre ikomeye mu by'Imana mugabo atigeze aronka inyishu y'ikibazo cyo kuronka ubugingo budashira. Ashobora gutinya kuvuga ngo je no jamu ryashengero nkicara noza kuraba ujya mukozi w'Imana etwa ko ari mutoye naho ndamubonamwo Imana kugira ngo amfashe canke undi muntu ugasanga n'umuntu akomeye mu gihugu n'umuntu afise amatitre akomeye akavuga ati jewe Yesu yakuja naho ibintu mvume ngo nivyo mugano umengo sinogenda ku murango kumbure n'abamperekeje n'abagize iki ngo nze kubaza ikibazo ngo mbega noshobora kuronka ubugingo budashira gute? Mugabo tuti yanje iki ni kibazo c'ubuzima si kibazo c'ivyo abantu bagukomera amashi canke bagira iki kibazo kijanye no kuronka ubugingo buva ku Mana kugira ivyizigiro by'ubugingo budashira hamwe no gushobora kuba neza uzi yuko ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu Yesu aramwishura neza aramubwira ati hari ibanga rihambaye nje kuzana mw'isi ntiriratangura mugabo hari ibanga rihambaye ninamanikwa ku giti nk'inzoka zo mu bugaragwa igihe ca Mose hanyuma nkabapfira hazoba ariho uburenganzira bwo gushobora kuvuka ubwa kabiri.
Nikodemu aramubaza ati kuvuka ubwa kabiri bigenda gute? N'uyu munsi abantu benshi bibaza kuri ico kintu cyo kuvuka ubwa kabiri. Hari abantu bumvise Imana Yesu abwiye Nikodemu gutakuvuka ku bw'amazi na mwemu, bamwe bagaca babyitiranya nuko ari kubatizwa gusa mu mazi menshi. Sico ariko arasigura ngaha, kuko ugiye kuraba ngene abo mwisezerano rya kera bigisha ku bijanye n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryari rifite ikigereranyo c'amazi. Rero bavuga bati nico gituma ijambo ry'Imana sako kutwereka yuko ngaho kugira ngo ushobore kuvuka ubwa kabiri. Yohana yavyanditse mu cete ciwe, no kuvyagwa n'ijambo ry'Imana. Rero kuvuga ngo kuvuka mu buryo bw'imhemu n'amazi, no kuvuga ngo no kuvyagwa n'ijambo ry'Imana kubwo kwizera, hanyuma mhemu yakakuremera umutima musha agushoboza kubaho ubuzima bw'intsinzi. Ico nico catumye Kristo aza ngaha mw'isi. Paulo yatubwiye ati none mbega bica biheza bikagenda gute none uyu munsi? Ivyo Yesu yabwiye Nikodemu, none umuntu abikora gute? No guhindura idini? No kugenda gusengera ahandi hantu hitwa mu bakatolika canke mu aporoti canke mu bantu bita ko ari abakristo canke abakizwa? Mbega muruka wa mugore ingene yigeze kubaza Yesu bahuriye agiye kuvoma ku mutaga wa munyasamariyakazi, aramubaza ati none wewe kutankumbwira ibintu vy'Imana, ubwo we nugomba kumbwira nze gusengera ivy'iwanyu mu Bayuda, twebwe iwacu dufise ahandi hantu dusengera? Abantu benshi n'abamura nabo babaza ico kibazo, nkujya munyasamariyakazi nyene ambwira ati wewe kutankuza kumbwira d'abord usengera he? Ari umupastori, je rero ugomba kumbwira ngo mpindure idini. Kuvuga ubwa kabiri no kuronka ubuzima budashira nta na hamwe bihuriye no guhindura idini, nta na hamwe bihuriye no kuronka ahandi hantu usengera. Aho ico bihuriye ko ni sezerano. Nico catumye yavuze ngo amaraso yanje na amaraso y'isezerano risha. Iryo sezerano niryo ritwinjiza mu migenderanire n'Imana, kuko ndabizi neza nsomye mu ijambo ry'Imana, mu ijuru nta dini na rimwe ririyo. Ndumurongozi, umwungere, umuzezi wa shengero w'ishengero, korera mu ibango ry'intumwa, ariko nta munsi numwe ishengero izina ry'ishengero rizohamagarwa mu ijuru. Nitwashika mu ijuru bavuye ngo abaje bavuye muri Oasis, ngo abaje bavuye hariya, oya, mu ijuru hazokwinjira abafitanye isezerano na Kristo ku giti cabo. Nta numwe Imana izuza kumbwira ngo urumva rero ngo pastor tondesha ngo abantu bakwije ibisabwa byo mishengero iwanyu, oya. Igihe cyose winyegeze mu idini ukipfuka idini kugira ngo uvuge ngo urumva twebwe iwacu rero, nuko utaramenya Kristo. Iyo umaze kumenya Kristo, idini n'ahantu ugenda gusa kuronka adresse yo gushobora gukurira no kwigishwa, ariko imigenderanire yawe na Kristo ni ihambaye gusumba ibindi byose. Ijambo rifise uburemere. Yesu yishuye ujya mugore ngwiki, ambwiye ati mugore igihe kirageze kandi kiraje. Kubera ko yavuze ngo kiraje, atavuze ko cashitse, nuko atari bwapfe ngo azuke. Aravuga ngo ico gihe kigiye kuza, ngo aho bazosengera mu mhemu no mukuri. Mandi majambo bazoba barongorwa na mhemu w'Imana, kandi bazoba bakiye kukuri kwica ijambo ry'Imana rivuga. Ivyo nivyo bishingirwa intara. Hanyuma ko babikorera mu ishengero ryitwa gutya na hariya paruwasi yitwa gutya, ico nikindi mugabe gihambaye nuko haba ari isezerano ku giti cawe, nuko habaho ubwo buzima n'imigenderanire ku giti cawe n'Imana na data biciye mu kwizera Kristo yagufiriye akakuzukira. Paulo ariko arigisha nakwandikira ishengero ry'i Roma mu gice ca 10 umurongo w'9 yarababwiye ingene bikoreka. Yarabona ko bari bafise ibyo bibazo. Bari abantu bafise umuco wo mu Baroma, bari bafise umuco kandi wo madini y'Abayuda n'imike. Barabwira ati reka ndababwira ingene bigenda kugira ngo ushobore kuvuka ubwa kabiri, kugira ngo winjire muri bwa buzima bwatumye Kristo aza ngaha mw'isi. Arabwira ku murongo w'9, kuko ni waturisha akanwa kawe, uko ni waturisha akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka akugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Ubugingo budashira no kwinjira mu bwami bw'Imana bisaba kwizeresha umutima, kwaturisha akanwa. Ico nico gituma umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri. Nico gituma ntemera ko ari idini ry'abakizwa. Nta dini ry'abakizwa ribaho. Nta na rimwe je ndongo ishengero mfise abantu bari mu ishengero nigisha ijambo ry'Imana, ariko abo batonda kuba Mungu bose harimo abantu bakijijwe ari n'abatakijijwe. Musi nzamba yovuga hari abagenda hari n'abadasigara. Ntibace bitongora ko ngo twabakiriye mu ishengero ngo urumva ngo birakwiye birahagije. Kandi Yesu ntiyabanje kuvuga ngo urumva ngo ni waheba ibi liste y'ibintu, ngo ni wabanza guheba ngo inzoga ugahindura ingene wambara, ugahindura aho usengera, ukagira ijya liste y'ibintu byose ngo uzokizwa. Oya, Paulo atubwiye ngo ni wizeresha umutima. Ivyo bindi byose biraza nk'ingaruka nziza yo guhinduka. Ibintu byose ubiheba kuko wavutse ubwa kabiri. Ntubanza kubiheba kugira uvuka ubwa kabiri. Hanyuma ukizeresha umutima, ukaturisha akanwa kawe n'isezerano. Imana irubahiza ikintu cyitwa isezerano. Nigeze kugenda kwigisha ahantu hari abantu bakomeye mu gihugu,
benshi bari abantu bari mu nzego z'igihugu. Hanyuma ngeze kubigisha kubijanye n'ingene bafata ingingo yo kwizera Kristo mu kiza ubugingo bwabo, ndibaza nti aba bantu mbona n'ivyubahiro bafise, nababwira ngo duze ukuboko usubiremo isengesho ryo kwakira Yesu, bavaca mu mvume ngo ndabasuzuguye. Ndiko ndiyumvira mwemwe nanza numva mpaye iciyumvira, ambarira ati okay, babaza abantu bose ngaha bafise akazi bakora bakinjiyemwo kubera umukuru w'igihugu yabahaye decret basinyi. Ndababaza nk'igice cyabo baraduza ukuboko. Cyanabaza nti nibande muri mwebwe kugira mushitangure gukora byasaba ko muja mu kigobe mu namashinga amateka mukabanza gusubiramwe amajambo y'ukurahira kugira ngo mwinjire mu kikorwa cyane. Nk'icya kabiri cyabo bari badugije ukuboko bose baraduza amaboko. Ndababaza ikibazo babaza nti mbega nk'umukuru w'igihugu akubwiza umushikiranganje agasohora decret akavuga ati nakugize umushikiranganje, hanyuma akavuga ati ku munsi wa mbere muzoja mu kigobe kurahira kugira mushobore gutangura amabanga yanyu. Wowe ukavuga uti je kora ko mfise urupapuro yamaze kunyemerera bamaze kumbwira ko yangize umushikiranganje, je sindakuja mu kigo, je nzongera kuwa kabiri cenye ndagutonda ku kazi. Uratangura gukora canke ntutangura gukora? Ikintu gituma winjira mwibanga nirijya jambo ugenda ukaduza ukuboko mu kigobe ugasubiramwe amajambo bakwandikiye, hanyuma gacavuga ati ubu rero kuva uyu munsi uyu muntu atanguye uburenganzira bwo kuja kugira numize reprise akinjira mu kazi. Mugiye umuntu agomba kuvuka ubwa kabiri ashaka ngo bibe ngo mu buryo bw'ibanga ngo mu buryo busanzwe ngo kubera iki iminsi bakundinda kurinda gusubiramwe amajambo. Paulo yavuze aha niwizeresha umutima byaturisha akanwa kawe, hanyuma uzokizwa uronka ubugingo buhoraho, bwa bugingo busagutse Kristo yatubwiye bwamuzanye ngaha mw'isi, kandi ushobore kwinjira mu kindi kintu cya kabiri ngomba kuvugana nawe citwa ubwami bw'Imana. Ico ngomba kubaza niki icatumye Kristo aza kwarugira ngo turonka ubugingo, kandi turonka ubugingo busagutse. Ubwo bugingo bwo tushaka kubwinjiramwo yatubwiye ko dusaba ko tugira iki tuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri si ibintu muvyeyi gukorera, si ibintu umukozi w'Imana gukorera, si ibintu ukore gutaza ubwenge ukiri umwana w'uyoya, ni ibintu fata ingingo wewe nyene kuko wizeresheje iki umutima, niko Paulo avuze, kuko waturishije akanwa kawe. Ubwo bugingo budashira warabwinjiyemo ko tuko turahimbaza Noel, warabwakiriye bwatumye aza ngaha mw'isi. Hari ryari, hari hehe, wabikoze gute? Nimba utavyibuka neza, nimba umengo nabandi bantu babigukoreye, nukuri ndagusavye ntuhimbaze Noel gusa nk'ugomba kwinezereza, ariko uhimbaze Noel nk'ugomba gushingira ntaho icatumye Kristo aza ngaha mw'isi. Ica ni cambere. Reka rero turabe muri rusange cagigize inisobanuro z'ibindi bintu twosigura ko byatumye Kristo aza mw'isi, ariko byose bigaruka kuri ico kintu gihambaye citwa kuronka ubugingo bushasha, ubugingo buhoraho. Ico ni kintu gihambaye cyane. Ni ca kabiri gice gikurikira ngaha kivuga ngo Kristo yaje kugira ngo atwigishe kandi atugaragarize ikintu citwa ubwami bw'Imana. Mwibuke yuko kuva abantu ba mbere babayeho ari Adamu na Eva bakoze icyaha batandukana n'Imana, ntibaba mu bugombe bw'Imana. Ico cyazanye urupfu rwa mbere. Nigo bibiri twereka yuko naho twagenda twari turapfuye kubera iki? Kubera habaye gutandukana mu buryo bw'impemu. La mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Ugutandukana mu buryo bw'impemu kwabaye igihe Adamu na Eva batumviye bagakorera ubugombe bwabo hagukora ubugombe bw'Imana. Vyasabye rero ko umuntu adakomoka kuri Adamu na Eva, umuntu adafise amaraso ya papa wiwe no kubananya gushaka kuri Adamu na Eva, aza mw'isi kugira ngo atangure ikindi gihe gishasha cuko abantu bashobora gukugwa munsi ingaruka y'icaha ca Adamu na Eva, maze bashobore kuronka ubugingo budashira duheje kumva mu kanya. Ico rero kica kizana ikindi kintu mw'isi kitabonekeshwa amaso citwa ubwami. Ndabibutse neza yuko igihe Esaya ko aravugishwa yuko Yesu azovukira ngaha mw'isi, ntiyavuze yuko azovuka umu apotre, ntiyavuze ko azovuka umu pastor, ntiyavuze ko azovuka umu representant legal w'ishengero. Yavuze ko haje umwami kandi ko ubutegetsi buzoba buri ku bitugu vyiwe. Yaje kuzana ubwami. Nawe nyine atanguye kwigisha. Ubwa mbere hoho Yohani Batista atangwa ariko arigisha yavuga ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ntiyavuze ngo mwihane kuko idini kana kariri hafi, oya, ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu Kristo amaze kubatizwa nawe kugira ngo ashitse icagizo cyo misizano rya kera, aca araza nawe aravuga ati ndaje kugira ngo nandi ndababwire ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Hari abantu bacavuga bati isezerano rya kera kandi byabaye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Isezerano rishasha ryatanguye Yesu azutse mu bapfuye. Ntiritangurana nuko Yesu yavutse, kubera ko ryari isezerano rivuye mu maraso yiwe yasesetse igihe ariko yaducungura igorogota. Mugi vyakoretse byari ibigihe c'imfata kibanza yavutse gushika igihe apfuye akazuka mu bapfuye.
Nico gituma yateza kwakira ku muherezi wa nyuma mu isezerano rya kera Yohani Batista kugira ngo nawe abandanye igikorwa cibango. Yesu ntiyagiye kubatizwa kugira ngo yihane ibyaha ko ntavyo yari yigeze akora, ariko yagiye kugira ngo ashitse ibyagezwe maze ashobore guhagarara nk'umwana w'umuntu 100% ashobore gukurika wacu kuducungura. Aho rero amaze gutangura yatanga kuvuga ati ubwami bw'Imana buri hafi. Muri buka igihe yariko arigisha intumwa ziwe muri Matayo igice ca 6, ariko arabwisha ingene basenga. Muri bingene yavuze umurongo wa 9 aravuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese wo mwijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe buze ivyo ugomba bibe mw'isi nkuko biba mwijuru. Icambere Yesu yaje kutugira ngo atuzanire ubuzima busagutse. Bwa kabiri yaje kutumenyesha ubwami no kugaragaza ivy'ubwami. Yabikoze gute? Yaje kutubwira yuko hari ubundi bwami butabonekeshwa amaso muri kino gihe buzoza ngaha mw'isi, hanyuma mu kindi gihe buzogera ahantu bugaragara. Ivyo ntavyo nzagusigura umunsi mugabo bigomba gusigura ngo igihe yabwiye Nikodemo yamubwiye ati hari ibintu bibiri. Icambere na Nikodemo yamubajije ngo nogiri ugira ngo ushobore kuraga ubwami bw'ijuru, niho acambwira tuteza kuvuka ubwa kabiri. Hanyuma aramubwira ati nokuri ugira ngo ushobore kuronka ubugingo budashira, acambwira ati uko niko ushobora kuronka ubugingo budashira. Rero vyasavye yuko Yesu Kristo aza kugira ngo atumenyeshe ko hari ubundi bwami bugiye kuza. Icya kabiri araza mu kuvuga ubwo bwami acatangura kugaragaza ingene muri ubwo bwami bimeze. Aho yashika hose yagaragaza ingene ubwami bw'Imana bumeze. Abagwaye barakira, abashonje barafungura, abari babuze amahoro baronka amahoro, ahari imifunda igomba kubatwara mu mazi yaratekereza, ahari abantu bamugaye baramuguruka, ahari abantu bari mu mbi zarahunga. Abantu avuga ati ibi nivyo ubwami bw'Imana buje gukora. Uzokwizera akavuka ubwa kabiri hanyuma kinjira mu bwami, hari ibintu bizokwama bigaragara ku buzima bwiwe. Reka turabe ingene yabwiye intumwa ziwe muri Mariko igice ca 16 ku murongo wa 16 dore kuri 15 turabe ingene yavuze ngo arababwira ati mugende muje mu bihugu vyose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera mutahuye neza, uwizera akabatizwa azokizwa. Mumve neza ntiyavuze ngo ubatizwa hanyuma akizera. Uwizera akabatizwa azokizwa, waruko utizera azotsindwa n'urubanza. Ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera ni bazosenda abadayimoni mw'izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoyi, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Yesu yaragerageje gushira hamwe ibintu bigora abantu bari mw'isi cyane. Ababwira ati ubwami bw'Imana bukaza, abantu bakizera bakinjira muri ubwo bwami, ngibi ibintu bizokwama bakurikira. Bazoba bafise ububasha bwo kwirukana amadayimoni. Amadayimoni yateza ingorane nyinshi zibaho ku isi, aba accident, ibibazo bitandukanye bibaho byinshi abadayimoni baza kubiteza. Rero ngo abo bantu nibamara kwinjira muri ubwo bwami bazoba bafise uburenganzira hejuru y'ivyo byose biteza ingorane muri ino si. Naho bazohura n'umuntu agwaye bakamurabwa k'ibiganza umuntu azokira, naho bazonywa ikintu cica kishobora kuva mu buryo bwose, ari ikintu cica ari cyaje mu buryo bw'uburozi canke ari ikintu caje mu buryo bw'ikindi cose kije kivuye ku muntu yagomvye kugira nabi, nta bubasha bizoba bifise ni wawe wizera yuko amashago Yesu Kristo wamaze gukira. Hanyuma kandi ngo n'inzoka bazozifata, mandi majambo n'ibintu byose byari kuza kubagira nabi. Ni hamwe acavuga tubwira ngo byose biheze gafataniza hema kuzanira ivyiza kubizera. Ikiragomba kubaza niki, mbega warinjiye mu bwami, waratahuye ivy'ubwami. Ivyo rero kugira ngo dushobore kubishika ko vyose hari inzira zihambaye zitatu nagomba kubabwira Yesu yaciye. Iya mbere ni gucungurwa, yararisha ikiguzi kubw'amaraso yiwe kugira ngo wewe ntibizonde gusaba kugura utanga ikiguzi. Ica kabiri ni gutsindanishirizwa, yarazutse we yari umugororotsi akwambika kugororoka kwiwe nkuko nawe yahindutse icaha kugira ngo ashobore gucungura. Ubwa gatatu yaguhaye uburenganzira bwo gushobora kuvuka ubwa kabiri. Nico gituma ndangirije kuri uyu murongo uvuga aya majambo akurikira. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gisha, ivya kera bishize vyose yabicitse bisha. Ariko duhimbaza bikurikira ko twarose ubugingo bushasha kubwo kumwizera, ko twinjijwe mu bwami butaganzwe n'amategeko yo muri ino si, ko twacunguwe umuvumo w'ivyagezwe, kandi ko twatsindanishirizwe tugahinduka abagororotsi bitavuye ku bikorwa vyacu ariko bivuye ku kwizera, kandi ko twavutse ubwa kabiri. Uko nibwo buryo bwiza bwo guhimbaza Noel no gushinga intahe ivyo vyakoretse. Ivyo vyose bimuka mu mwanya umwe gusa mutoyi,
yuko wizeresha umutima ukaturisha akanwa kawe ko Yesu yafuye akazuka ku bwawe. Nimba ugomba gufata iyo ngingo kwakira Yesu kugira ngo himbaze Noeli vy'ukuri mufitanye isezerano hamwe nawe ryo gushima icatumye aza ngaha mw'isi, subiramwo iri sengesho hanyuma ndagusengera. Usubiremo uvuga uti Mana ndagushimiye ko watanze Yesu kubw'urukundo wankunze. Mwami Yesu ndagushimiye ko wemeye gupfa ku bwanje. Ndizeye ko wazutse mu bapfuye kugira ngo utsindanishirize. Uyu munsi ndakwakiriye ingumbera umwana n'umukiza ubugingo bwanje. Urakoze ko nkijije, mbaye icare mwigisha. Ivya kera byose birashize, byose bibaye bishasha. Ndabisenze ndavyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niba usenze sengesho vy'ukuri ijambo ry'Imana sengeshingira ntahe kukijijwe. Nta kindi bisaba ni isezerano. Niba uvyizeresha umutima ukavyaturisha akanwa kawe, urondera abagufasha gukura, urondera abagufasha kumenya ingene ugiye kubaho ubuzima bw'intsinzi, ubuzima busagutse twaronse kuko Kristo yavukiye ngaha mw'isi. Umunsi mukuru mwiza uguhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuza kandi umwaka mushasha mwiza. Imana ibahezagire.